umwijima kera ntari bwakumenye umucyo wawe ndasira ndi mu mwijima ivyambere inyungu ndabibona nk'ubuhombe ufata ukuboko urangomeza kera ntari mu mwijima kera ntari bwakumenye. Ndabaramukije bakunzi b'urubuga BONB yacu. Uyu ni umuryango munini mwari musanzwe mukurikirana ku mbuga zitandukanye nka Facebook, TikTok, YouTube, Instagram. Ariko hari vyinshi tutahora tubazanira. Ariko ubu tuzanye strategy idasanzwe. Aho tuzora tubazanira ibiganiro vyinshi bitandukanye. Tukabazanira ibiganiro buri munsi. Kuva ku munsi wa kabiri gushika ku munsi w'Imana tubazanira ibiganiro bitandukanye. Uyu munsi murabibona turi kumwe n'umutumire adasanzwe. Uyu ni umuririmbyi w'indirimbo mpimbazamana. Benshi bagiye bamudusaba. Bamwe murashobora kuba muzi abandi mutamuzi. Ariko uyu munsi namubazaniye. Reka tumuhe ikaze abanza baramutse. Hama ibindi turabandana. Shalom shalom mumeze neza twe natwe n'amahoro turashima. Bakunzi b'urubuga rwacu nkwaje kubivuga tukaba dusanzwe turi abakozi b'Imana muri Église de la Paix de Jésus Christ dans le monde. Ego hama amazina batanzi nahabona abavyeyi ni Gakuru Keza Sidron ariko nkabanzwi ku izina rya Worshiper Yubaro. Eko nivyo murakoze. Nkuko muvyumva akaba yije kwidondora ayo n'amazina yiwe yitwa Sidron Gakuru Keza. Ariko amazina yiwe ni Worshiper Yubaro. Hama Sidrore turafise ibibazo bike dushaka kukubaza. Twabonye ufise na gitare nziza cyane. Ubuzima bwawe kugira ushike aha uri bwatanguye gute? Watanguye kumenya yuko ufise iyi mpano yo kuririmba ryari? Sawa murakoze. Hama jewe novuga ko nakuriye mu muryango w'abantu bakijijwe murabizi bahujyana ku rushengero Sunday school. Hama ukiri muto hama ugakura hama ukaja kwitora ugasanga ufise impano kumbure zitandukanye. Rero novuga ko muri 2015 niho naja kwitora ko ufise impano y'umuziki en general, kubuza umuziki no kuririmba. Nuko rero ndavyigira mu rusengero hama ndasohoka hanze kurondera ubumenyi gushika naho dutera intambuko turandika indirimbo nyinshi zizwi ariko cyane cyane mu rusengero. Ego nuko mu ndirimbo mufise muri umugwi canke ni wewe wenyene? Hama ikindi naco izo ndirimbo mufise ziri ku ma platform canke ku mbuga ngurukana bumenyi? Okay murakoze. No kuvuga ko indirimbo je nkora ibice bibiri. Hariho igice kimwe cyo mu rusengero n'ikindi gice bita carrière solo. Rero novuga ko indirimbo izo ndiko mvuga ego haba hariho izo mu mugwi mu rusengero mugabo ndafyize wanje zishika kuri 10. Rero izo ndirimbo novuga kuko urabona gospel bisaba kwahanja kugira ngo ibintu bisohoke bimeze neza. Novuga ko muri iki gihe ntiziri officiel twavuga ngo ziri ku rubuga hana mugabo twazikoresha mu rusengero kandi ziri ahanje nk'uwo washaka nyene kubibona byo mu rusengero yose imbira kuri page ya Église akandika Église de la Paix de Jésus Christ dans le monde ashobora kubona ivyo bikorwa. Nko mu ndirimbo zawe izo 10 watubariye
imwe ukunda kurusha izindi zose yitwa gute? Okay, indirimbo kubisanzwe navuga ko ndazikunda zose mugabo hariho novuga ngo iziba zinyoroheye cyane novuga ati ushobora gupresenta zirahari vraiment zose uko ziri kuko naranakoze concert yazo mwarazibonye indirimbo ziryoshe ego zose ni bon ushaka kuducishiriza ko tubona ufise hectare nta kibazo ducishirize ko abadukurikirana nabo bashobore kumva ko ufise iyo mpano. Ego merci. Okay, ngomba turarange gato akaririmbo kavuga ngo warancunguye ya warancunguye. Kera nari mu mwijima, kera nari bwakumenye, umucyo wawe undasira ndi mu mwijima, ivyambere inyungu ndabibona nk'ubuhombe, ufata ukuboko urangomeza. Kera nari mu mwijima, kera ntari bwakumenye, umucyo wawe undasira ndi mu mwijima, ivyambere inyungu ndabibona nk'ubuhombe, ufata ukuboko urankomeza. Waracunguye, amaraso yawe yanyogeje ibyaha byanje, umpindurira amateka, umpindurira n'izina ryanje, ubu ndi umwana w'Imana. Murakoze cyane. Mama ndumvise uzi kuvuza igitari, navyo wabimenyeye kuvuza igitari mu gihe wari umaze gutangura kuririmba cyangwa wari usanzwe ubizi? Okay, ni kuvuga ko musique neza natanguye kuyiga 2015. Amanosiyo de base ya mbere ndayakura muri eglise, muga mu nyuma turarondeza hanze mu ma école de musique baradufasha. Yego, ni byiza cyane. Amakuru numvise uririmba nk'abaririmbyi bari hano, umuririmbyi uri inspire kuri wawe muririmbyi, ko numvise ari umuririmbyi numvise ugomba kuririmba nkawe? Icyo kibazo gihava navuga ikingora kwishura mugabo umuntu n'ubundi kugira ngo atere intambuko abafise uwo yireferako. Je vraiment abo dukorana baranzi cyane, bavuga ko bose en general vraiment mu Burundi ndakunda abaririmbyi bose en general babikora neza, muga ndakunda kwirefera cyane kuri Dodo niyo kuri Theophile, nta ikirefera cyane kuri Fabrice Nzeyimana, Even Melodies. Hama nyene no hanze ndakunda umuririmbyi wo mu Nigeria yitwa Prince Manuel. Ego nawe nyene ndamwigira ko twinshi. None ko wavuze yuko ufise indirimbo nyinshi zanditse, izindi ziri tugiye kuraba ku rubuga rw'ishengero Église de la Paix, ko twoshobora kuzibona, n'icaye co bakibura kugira ushobore gushika muri studio nawe ushobore kwerekana ico ushoboye kugira kibonwe n'isi yose, kuko social media ni nk'isi yose, n'icaye co bakibura? Okay, no kuvuga ko sinovuga ngo hoba hari ikintu cyari kibuze, kuko jewe n'umuntu ntihuta cyane, mugashaka ko ikintu ndagikoze ndagikora neza. Rero imvo yatuma ntashobora kwinjira muri studio ni nyinshi, sinovuga ngo n'uburyo bw'amafaranga, oya bwari no kuboneka, mugabo narindiye kameme manze nige kandi nze ndabisohore numva ko hageze, kuko kwiga
kuko washobora kuba ufise impano ukumva wiyandika indirimbo mugabo ibi bintu byacu bya gospel hari ayandi ma principe rero byasabye ko manza gukarisha ubwenge n'abantu banduta kugira ngo igihe nicashika nze ndabikore nzi neza ndisiri ko nkoze ibintu byo mugabo igihe rero igihe cyavyo cashitse ukuvuga ko uyu mwaka uyu nyene mu ntango presque nka zose tuzobona yego mashobora kubona nk'indirimbo 10 kuri YouTube yego kuri YouTube urafise YouTube yiwawe ubu nyene tuvugana cyangwa nturayicreate no kuvuga ko kubera ko twari tumaze igihe turiko turakorera ku rubuga rwa Eglise twari twamanje kurindira kugira ngo nitwicreate atari ikintu turi bushireko mugabo baba bayitegura ku rubuga vuba rurashigwaho zoba ari worship hama bagira amasabone kugira ngo zitanguye gukorokerako abantu bazibone. Bakunzi ba Bond byacu murumva yuko umutumire wacu abemereye yuko ibikorwa vyiwe agiye gutangura kubilansa mutangure kubikurikirana ku rubuga rwa YouTube muzokore sabone kugira nawe ashobore gutera imbere. Mwumvise yuko afise imana idasanzwe na timu yiwe yo urumva yuko ari ibintu bidasanzwe bamaze kuba timu ni ikintu kinini ya cyane. Hari ikintu wavuze ndavuga ati no kimubazako wavuze yuko wabanjije kwiga wari kuravuga ko wize umuziki uko umuziki ukogwa mbega apari yico yo kwiga ko mbona umengoro mu OPG ndavye ukuntu ugaragara umengoro mu OPG woba waraciye ku ishuri ibintu by'ishuri byabimeze gute ko wavuze ku kintu kijanye no kwiga okay amashuri no kuri narayize kandi narayarangije sinzi ko twavuga aho twize amashuri turashaka kumenya wizehe primaire secondaire n'ibindi bibandanya nimba bibandanya kugira dushobore kumenya uko uwo twitwa Sidrole uwariwe. Okay murakoze hama je nize aho navukiye Bigwa hariya muri commune Mugere muri commune Mugere nshasha Bigwa hama twihejeje turajya kwiga secondaire lycée communale iri Muhana Mbogo tuyirangije turamanuka centre ville turajya kwiga université du Burundi. Warize université du Burundi muri campus Kamenge UB mpereza mu gisata cha psychology ego afise diplome ya baccalaureat nivyo bwa ndi nico gituma bya bintu uvyumva no mu ndome kuri ivyo umaze kuvuga yuko umuziki n'ibindi byinshi bitandukanye mu rusengero uba waraciye mu buzima bwa giprofanzi muri urya muziki usanzwe ngo ubone uko sekira nayo ikogwa kubera ko utashoboye kuja muri sekira ugahitamo kuja mu rusengero nuko byari bimeze gute? Okay kibazo ciza no kuvuga ko hajya aye ikintu cyose kugikora indani haba hariho ikintu kigusunika gukora ico kintu jewe rero ibi nkora apare y'impano mfise harimo nico bita umuhamagaro umuhamagaro rero jewe Imana yarawumpaye ushira muri jewe imbwira ko ntegerezwa kuyihimbaza biciye mu kuyiririmbira kandi ko ntegerezwa gufasha ishengero mu ndirimbo mpimbaza Imana niyo mpamvu ibya profane novuga ko ntabyinjiyemo. Mbega Sidrole nizaye zindi mpano apari yo kuririmba woba wari ufise mu buto bwawe ndetse n'ubu woba zikurimwo ariko atari zo wakurikiye impano apari y'umuziki wa gospel? Jewe kera narabona ko nzokina umupira kurusha Messi
umupira eh ungana uko kose no kuvuga ko rero Mm. uko umuntu agenda arakura bica Mm. birahomba gusa kera biramara nifise impano yo gukina umupira yo gukina cyane cyane gose kweli abakwibuka ukiri muto baravyibuka none sana uwo bamwibuka Sidrore atubarire arashobora kuba atubisha burya birashika abantu baririmba indirimbo za gospel canke indirimbo mpimbazamana bakabesha rimwe na rimwe mu buzima busanzwe bo kubesha Mm. kubesha novuga ko Mm. ni ibintu bishobora gushikira umuntu Mm. birashika kose navuga ngo Mm. ngo abantu baririmba canke bakijijwe ntibabesha oya Mm. kubesha ni nko gukorokera mu gicumuro ivyo Mm. ni ibintu bishikira umuntu Mm. ivyo turavyumva mbega kuri ico nyene c'umupira nuwahe mukinyi Mm. kw'isi Mm. ukunda cane jewe narakunda umukinyi bita Pepe wo Pepe muri Real Madrid Mhm. ni naryo zina jewe ry'umupira banziko Mm. nk'ubu hariho abantu jewe Mm. batanzi kw'izina ngo Yubaru Sidrori no Mm. bampamagara Pepe Mm. vyema uwo mukinyi naramukunda Mm. n'impuzu zanje wasanga nazanditseko Pepe Mm. nimero 2 wakunda umupira ukaca ukunda n'uwo mukinyi ego cane Mm. Ya. mu Burundi tugiye mu Burundi naho Mm. turafise abakinyi benshi Eh, bakina football imikino myinshi itandukanye Mm. n'uwahe mukinyi ukunda kurusha abandi bose kuko aha Ah. dukurikiranwa mm. n'abantu benshi nabo nyene azokumva avuga ati bwa wundi wa mukozi w'Imana nawe arankurikirana Eh, Mm. okay Mm. kera nkikurikirana umupira n'ubu n'ubu Mm. n'ubu Mm. bavuga kera naja kuri stade Mm. nakunda umukinyi bita Mm. Musa Mosi Haji Mm. yakiniye Flambeau de l'Est Mm. yongera akinira Vital Mm. ego naramukunda vyane niyo mukinyi wakunda cane cane rero uwawe mbega aracakira oya ashobora kuba yarakukurutse kuko muri iyo epoke yarakuze nkakunda n'uwundi bita Yusuf Lule yari kapiteni wa Lydia Ludic Yusufu Rure uwo mukinyi ntawe tuzi neza abantu mudukurikirana mutwarire cyo tuzi Yusufu Nyange wino minsi uwo Yusufu Rure umuntu yo bamuzi muri atwandikire muri commentaire Yusufu Rure atubarire uwari wabakoze cyane hama ikindi kibazo twagomba twigarukire gato mbega ubuzima bwo muririmbyi indirimbo z'Imana nka wewe woba bishika ugafata amafungo canke ugusenga kangahe mu ndwi ko mwebwe musanzwe twe tubitwa abakozi b'Imana kuko muri indirimbo mpimbazamana gusenga cyangwa gufata amafungo nibaza ko si iby'umuririmbyi gusa mugabo ni iby'umuntu wese azi ko yakijijwe akakira Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwe kuko icyiza cyo gusenga bituma umubiri gusenga no kwisonzesha bituma nyene imbaraga z'umubiri zija hasi muga impwemo yawe igakura mukaganira n'Imana kugira tugirane communion n'Imana rero gusenga jambo ry'Imana rivuga ngo musenge ubudahumeka rero je uko nshoboye umwanya wose sinovuga ngo senga mu gatondo canke mwijoro hari nshobora kumva ijwi rimbwiye ati senga aca senga canke nkumva ko nshaka kuba imbere y'Imana nkafunga ndashobora gufunga vraiment indwi yose nkafunga amasaha 12 komsa kugira ngo ibi ukomeze kuba mu bugombe dukomere kuko iyo usenga bituma uba en contact avec Dieu hama bigatuma nyene novuga bikurinda byinshi gukorokera muri ibi na biriya bitameze neza iki kiganiro citwa ingabirano zacu buri umwe wese afise ingabirano ashobora kutwandikira ku nimero ziri ngaha kuri screen cyangwa agashobora no kutwandikira ku mbuga zacu dukoresha zose cyangwa ukaraba kuri profile yacu hariko nimero zacu Sidrori turakubaza duti n'icyahe kintu ubona cotuma
umuziki wa gospel umenyekana cane mu Burundi nka kurya kw'ibindi bihugu twumva za Nigeria ba Ada baradugije umuziki wo muri Nigeria ukamenyekana ukakungana na Sekira nubwo umugwanizi atavyemera yuko indirimbo zihimbaza Imana ndetse n'indirimbo nazo nyene zirya n'indirimbo zirya za Sekira ni indirimbo zigira zifasha kuko zifasha benshi kuko abaziririmba nabo zishikira n'abana b'Imana nicaye cotuma umuziki wo mu Burundi kurya tumenya aba ba Kidumu twumva amasho bakoze bantuze ba Sabi ba Big Fizzo n'umuziki wa gospel tukawumva kuri urwo rugero nyene nicaye co bituma kuko turavye umuziki wa gospel ntimenyekana cane nk'umuziki wa Sekira nicaye ni yahe strategy yohaba nka wewe ubikurikirana mu gihe utarinjiramwe neza no kuvuga ko ico kibazo reka ndacishure uko icambere abaririmbyi barema indirimbo mpimbazamana barashoboye kwandika indirimbo nziza ziryoshe kandi zifise umuziki mwiza umeze neza rero ikintu cose kugira ngo camamare cane hariho ibintu bisaba kandi ivyo bintu si ikibazo c'abaririmbyi ni ikibazo novuga kiri au niveau national y'igihugu sivyo nk'ubu ntiwobwira perezida ngo umuziki tubuze ibi dufashe kugira dutere imbere kandi deja dufate nko mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu mu bitaro hariho ibikoresho bibuze kugira abantu bashobore kuvurwa uranyo ntashobora gushiraho ama studio akomakomeye canke gupromotinga ku rugezo international babishiremo imitahe kandi tugifise amabarabara yacitse hariho rero ibintu bimanza gukorwa hama ibindi bigashikirwa mu nyuma twese ikibazo cuko tudashoboye mugana ikibazo novuga ari kibazo national mu gihe nk'ubu igihugu byoshika imbere kigatera imbere sivyo byoshika kigatera imbere vyose bidugira rimwe kuko umuntu nk'ubu ntuza kumubwira ngo gura amamega yaduze deja n'ikiro c'umuceri umurindi ashobora gusohora indirimbo agashira kuri YouTube umugaza kuraba ugasanga abarundi bayiravye ni bake kuko ni bake ashobora kuba afise ni bake afise ama smartphone cyangwa ashobora kuba amamega kuri YouTube rero ntajya kugwana n'imyidagaduro ashonje rero turarindiriye Imana niya dushoboza igihugu kigatera imbere byose bizodugira rimwe kandi ndizera ko dushobora gutera imbere isi yose ikatumenya inyishu nziza cyane hama uravye uko bintu vyifashe ubu n'abaririmbyi bagezweho muri gospel nizahe timu zibiri mu Burundi ziririmba canke ama groupe wowe uzi mu Burundi azwi cane muri gospel wemera nawe uvuga ati izi timu zirashoboye cyane okay vraiment ama groupe ni menshi kandi yose arakora neza cyane mugabo uvuze zibiri arazivuga jezo muri akorande rwanje novuga hariho Redemption Voice yari gabuyemo kubiri ari iri mu Burundi n'iri muri Canada egome naho biruko zose iyo zikoze zikorera hamwe baza gusanga ari nka video bafise YouTube imwe burya bafise imwe no kuvuga ko baza gusanga bose barimo abari mu Burundi n'abari muri Canada Redemption Voice okay abandi bagira kabiri abandi bavuga ko mushobora nyene kutabamenya mugabo barahari ushobora kuvuga Heavenly Melodies Burundi yo bita HM Burundi ikorera ni irongowe na Fabrice Nzeyimana
bamwe nimba ari Maya nkuko Maya Fabrice na Maya ni babiri nibo nyene iyo waruvuze bo novuga nibo bagize Heaven ni Melodies barakorera mu Burundi mu Rwanda no muri East Africa mu bihugu byose hagati ya Victoria's team na MTC ni yahi kuryohera cyane bose ni bon bose bakunda cyo yego baranganya vraiment kandi barashoboye hagati ya Davi na Ange Michel no wahe aguhimbara cyane bose barakatse murakoze cyane hama nakahe kajambo ushaka kubarira abadukurikirana ku rubuga rwa YouTube kugira bashobore kukumenya ko nkako twoba tutakubagije kugira bashobore kumenya byinshi kuri Sidrole cyangwa Worshiper kugira tubandanye twubaka umuryango wa BNB yacu n'umuryango abafana bo kuri uru rubuga turabashimiye hama icyo nicahe kintu wobarira abakunzi badukurikirana kuri runo rubuga rwa YouTube kuko twebwe tugira abafana twebwe n'umuryango irya jambo ry'abafana twasanze umuntu wise umufana ubu mushize hasi cyane twebwe n'umuryango ico gituma twe ntabafana tugira n'umuryango wa BNB yacu icambere hajya umuntu agirwa n'uwundi kandi ngo mutumwe wifasha gusara ntiwifasha gusaba rero ndi nk'umu artiste harimo indirimbo mpimbazamana hariho ibyo nshoboye hariho n'ibyo nshobora ariko ndabishobojwe n'abandi rero nkuko nabishikirije umuntu yoba yifuza guterera cyangwa gufasha kugira ngo ibikorwa dufise kumbure bisohoke tuze tubisohore bimeze neza bifise quality nziza audio video bimeze neza karibu mushaka ko tuganira novuga mu bashobora kundondera ku mbuga ukoresha yego IG bashobora kundaba Yubaru Sidrole IG ne Facebook Worshiper Yubaru kuri page yo kuri Facebook cyangwa kuri konti bisanzwe Yubaru Sidrole Gakuru Keza mukanyandikira ari cyo mushaka kumbaza cyangwa gushigikira hama na contact bibaye ngombwa mukazinsaba zitanga nivyo hama kini naco namwe turabashimiye murakoze cyane kuba mwaduhaye akakanya mukatwizera bibaye byo mugisha vraiment turabashimiye cyane mani baheze natwe reka tubashimire kuba twabarondeye mugashobora kutwitaba nundi musi tubatumiye murashobora kuza yego nta kibazo turahari murakoze cyane reka twongere tubibutse ko aha dukorera iyi ari sale nziza cyane twagiye tubibereka no ku mbuga zacu ni sale nziza cyane ifite jardin aha nuko tutagiye tubatembereza ariko vuba tuzohabatembereza hose hariya hose n'ahantu heza cyane ni muri quartier ya Musaga neza kujya kabiri ahantu hari sale nziza cyane zose tuzogenda tubereke ino sale ukuntu imeze nico gituma twanahisemwo kuza kwakorera neza cyane ntitwo babesha tuzogenda tubibereka hama turabona bariko barongeramo n'ibindi byinshi bitandukanye muravye na kano ga party twakoreyemwo ni keza cyane Sidrole wahabonye gute ahantu dukorera ahantu vraiment ni bon isale ni nziza iragutse sakajarde kameze neza encore ni no kumusaga benshi batari bazi kumusaga vraiment kujya kangaye babarire aho ni kujya kabiri ugeze kujya kabiri rimanuka kabarabara kamanuka nkugiye kumpimba kija bukikiraro ni muri côté gauche nko ku nimero nka 2 3 uvuye kujya kabiri ni nko ku metero nk'ijana gusa sasa murakoze cyane mwebwe dushimire mwebwe mwabanye natwe tongera tubibutsa ko ushobora kutwandikira mufise nk'ivyiza by'igihugu mwakoze canke nk'abafise impano tugashobora namwe kubahamagara mukaza kuri no rubuga rwacu turabakunda mukomeze kubana natwe mukora subscribe je mwabanye nitwa Ibe Gomez kuri kamera naho hari uwitwa Head Boy nawe nyene ni mu artiste vuba tuzomubazanira nawe mushobore kumubona
turabakunda, Imana ibahezagire, ciao ciao. Yeah.